tuzoboneka. Bakozi b'Imana bagenzanje babwira kandi bagenzanje ntiyagira umuntu agera ku cyubahiro ngo ibyanya byamenyekana n'aho nta kigatsi cyo kuba igikwiye kumubwira ko bakazoja mu muriro. Hari umukristo yicaye ngaho kuko yakiriye agakiza yoca ajya mu ijuru nawe ukaja muri Gihenomu kuko base kwihana. Mana yabwiye ngo nize ndakubwire ibizahamurika murakora, ibizahamurika mukora mwitwa bera, ibizahamurika mukora mwitwa abakozi, ibyaha byo kutumvikana muriko mukora mwitwa abakozi. Umuntu akitwa umukozi w'Imana mugabo akagira urwango, akagira inzigo mu mutima. Nagira ngo gutangariza inkuru ntawe uzoca, uzosigarana n'isi. Muze twihane bashingana mwihane, reka ubwo mesaje bw'ubupfu, reka mw'abakobwa reka kwiyonona. Erega ni uri kuriyonona. Erega murabona kubwira abakobwa hari umuntu wa mbere agira ingorane y'umukobwa, none n'ingorane yagera gushora ko mutazoba muri kumubana kugurira isabuni idazonuka. Kuko umugabo wohereza kugukorera iba azoca aja kurondera n'ubundi, kubera ko utazoba gucisika neza ngo rufate, azoca aja kurondera ucisika. Ndagenda kubwira inkuru, nimureke nimwihane kuko Imana yabwiye ngo neza tuzubire tubinginge. Na nijoro Imana asiye kubwira ngo subire tubinginge, mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru burihe. Mwihane kandi muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, umukanya kaza turegera ubuhindi. Nagira gutangariza itangazo ntuje gukora kuko umunsi wokora ko wokaca. Bakobwa bafashe nagarutse, ijambo ry'Imana sinigeze kuja kuhasoma. Hariya muri Bibiliya handitse ngo ntihaze hagire ubuhindura agashatsi ko ku mutwe ngo kere canke kagire gute. None ninde yagutumye kuja kugura fondoti? Ninde yabatumye kuja gusiga imishatsi? Bibiliya ni ijambo ry'Imana ngo ntihaze hagire ubuhindura agashatsi kiwe ngo kere canke kagire gute. Mbega yaragiye kubera abantu basiga, baba bagasiga imishatsi, abandi bagasiga mu maso, ngo bakurore inzoga Imana itaguha. Reka gusa n'Imana. Umwiza nakubwira inkuru wari ukwiye kwihana neza kuko nudatunganya ubugingo bwawe. Sinabizi jewe nashobora gukura ikirenge hano kuko Imana yabimbariye, hanyuma duhejeje bakagukura ngaho nawe bakujana iyo bajana abandi no muzoja. Numvise ijambo rikomoka ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ubyuke utagikira. Tunganya, reka kugumurikiriza Yesu. Soma ijambo rimwe rivuga ngo Yesu Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze, 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 arakoze cyane. urama ko turamukanya amahoro neza. Uko turashimira Imana Data wa twese tugiye ubuntu kuri iyi tariki ya ndwi ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026. Mana twemere ngo duhagarare muri iri shengero ry'umwami imbere y'umugeni ariko araja mu ijunga mu kiremba. Imana nishimye. Hanyuma ikindi turashimiye kandi abarongozi b'ishengero, abavyeyi bacu batuyoboye bisanzwe n'umubwiriza bakorana n'inama yose bavuga ubutumwa bo bavyemeye ko tuza hano n'ishengero ryose. Imana ibahezagire. Ibisigaye nta vyinshi tuvuga, turiko turadika rero baradutumye ntasho no mu muryango mwakire ntasho zabo. Hanyuma nibaza ko ata vyinshi tuvuga kuko mpwemu yera yavuze, siko none mwebwe mwumvise Imana. Jewe mwumvise Imana ahejeje ntaragomba ko aheza. Nabonye uwundi muntu umwe harya muri Bibiliya yariko aravugishwa n'Imana, umwe baramubwira bati abavugishwa bose bahurije inama hamwe, ati nawe
impemu yanje ive muri jewe ize kuri wewe. Bakikutemeye kuvuga ukuri atuzobura bimenya. None rero impemu yavutse hano duhejeje kuririmba umva ngomba ndaguhe kaze mu izina rya Yesu. Mpejeje kuvuga bikeya cyane kuko ibisigaye byavuzwe, ariko uyu muririmbyi yaririmbye neza. Unyumvirize uhejeje kumuririmba nkuko yaririmbye asubiramo. Yavuze ngo jewe Yesu ndatamuja nzomuka n'uzuye, ariko ari ijambo yahereje ko mukunzi. Yavuze ngo ntegereje ndamukorera hehe, azoca yemerera kuja he. Uwo munsi w'imperera hazoza igurwa igitabo cyanditsemo amazina y'abagize gute, mu mazina yabo iry'iwanje birimo. Hari ikibazo wowe ririmo, ikibazo uwo munsi w'imperera mfasha twirinde. Hanyuma mwenye bahotse mugabo ukavuga ko bitanditswe shakore, ukavuga ko bitanditswe wamufasha urigaha wamukagurigaha sinzi cyane mpera mu tugobera ngo nitugira abantu bihane. Hanyuma bagiye batahe kandi ndashima Imana nabonye umuntu yicaye hajya muri muryango cyane cyane ibintu manera gusa ijisho riri kuba hamwe. Hanyuma rero ndabona yicaye hajya ndavuga nti Imana nushimwe ko ngira mvuga ari ngaho. Nabonye abana bahagurutse baje gutangisha kamwe ngaho, ndavuga nti Imana iyo abandi bari kuri iyo shika bagacuma baca kwirinda cyane bakayabwi imbongo kuko mufise impamvu, kuko mpemu yagumye agobera n'ubu aracyagobera. Ubiza neza hazobugwa igitabo, kandi igitabo kigiye kuzingurwa cyanditsemo amazina y'abakijijwe, iry'iwawe ririmo. Uwo munsi Jari kukubera byiza yagushigana, jari kukubera byiza y'amafaranga usigaje utayariye, kuko ubu urashobora kuyamara hanyuma zoja abirejo ntabwo nagiye kuko nega mwibindi kandi mbonye yinjiye nashima Imana. Yesu natabye byo mukara musubire gute ecece ari musuzoheza ubuzina hatara cyane komagenda mugabo ecece ibyo mukara muri isi azonyemera kuza mwicuru kuko cyakuza mwicuru ari musasa ubugingo bwawe sinabizi cyaba nashobora gutura ikirenge hano kuko Imana yabimbarije hanyuma duhezeze bakagukura ngaho nawe bakujanye bajana
Yesu atamuza mukana n'usogero umwiza yabagire numvise inkuru n'umubabaro ukomeye cyane kuko abantu twabwiye ubutumwa ejo bamwe batinye kubyihana batinye kwemera ko basambanye mugabo wabuze impemu yakwagiritse wa mukobwa impemu yakwagiritse bandi nabo barihane kubera barimo barategwa babafashe batabazi basohotse ngabaca baritaye kutaciye ku rutonde abandi baca imana yarabyanditse kandi ntibyahariwe shiti wihanye neza ca ku rutonde ari urutonde rw'ishengero ishengero ryacu rya Pentekote aha naho bavuga ukati mujura naho baja mu Ruyigi mu Ruyigi maze kwigisha kenshi hatondetse kumwe Yesu ni mwiza iwabo kugira ngo byaraheze kuva na kera mu byabari mu wembe na Yesu ahejeje kubakiza yababwiye ngo genda mutange ishikama ryo guhumanuka kandi yari Yesu umva ndumva ubwoba kandi numva intuntu uwaje kwigisha ngaha atubwiye ngaho umenga n'umugani ubatunganije neza yabayeho mugabo wase kubitunganya neza yarapfuye ndibuka ndiko ndavuga ubutumwa haraho n'isokorezo hanyuma rero mvuze ubutumwa umutama pasiteri arabizi ndababwira nte Imana yambariye izo telefone zanyu zaze gukitwa tugira tuzigaburira abasuma kuko batazikeneye ubundi nawe ngo bwizo kanatosho weke ngo none n'icyane mugabo mwicara Imana yabwiye ngo uzubivuge kandi uhejeje kubivuga abatazobyemera bavuga icabo namuntu yaciye ajya mu gatereni agiye mu gatereni sinzi ingene byamugendekeye barayitwaye none aracariho mfise ubwoba ahandi nagiye kwigisha abantu ngo bariruka ngo ndabagiriye nabi si jewe basi ni Yesu yagize nabi ikanababwiye niba abantu ariyo barivyo harabaririmba abantu bategekanya Imana irabarusha uwigomba akavuga muri kintu cisha mu bikomeye ubwibone bukamuvamo amanyama akamuvamo akanyarira bukiwe rwose agaca bugufi ni wowe uca mu bibazo kanatazi nikabwiza uramenya turi mu rugamba Imana ikwiye gucura kuko niba hari ibintu bigoye ni ugukizwa wicaye kuri rya ntebe niba hari ibintu bigoye ni ukubona ibintu asigaye agenda nk'uko kandi afise sentire zitatu zikanaca sentire zingaho wowe baza ngo bapfa kuguharira nta kintu uba wakoze wibutse mugabo Yesu arabiraba ati harya nyene amanyama agahera kuko nziza nizo zose kakakubwira aha atari agakiza kagira neza aha mutonda muri nk'abagabo nka 10 mufise n'ibihimyesi mugabo mukagenda muri satani murayivocece mugabo kuko Imana arivyo yashimye umbwira ukuguru kumwe imba abantu bategekana Imana yagira gute wewe yagumye kugorera kandi mpeo yakwirize mpeo yagumye yinginga mw'ijwi rituje n'imbabazi nyinshi hari icyo Imana ikugorera nuko wihana kuko ijambo ry'Imana ku bwaco yavuze ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe numvise ijambo rikomoka ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ubyibutse utagikira tunganya reka kugumurikiriza Yesu soma ijambo rimwe
rivuga ngo Yesu ari hariya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Hanyuma cyenda guhakaza none mpemu yagiyabivuze murondera ibindi. Ndanezerewe kuko abo turi kumwe twasangiye urugendo nasanze bafise impwemu nk'iyanje, kandi n'umusumye kumushimira pastor Imana iguhumugisha korambuje n'abantu mpemu yera yakoze kubigushiramo ugacukubuza ahabaye abagenzi bwari tuzotemberana cyane ko Imana yari yarindereye nari ndabizi ko tuzogenda mugabo sinagiye tuzogenda iyo tuzoja ntahoze iyo sinzi ingene bizogenda ntacose mugabo ndahinduye naho ubirurika ntaco bisaba abakozi Yesu arabafise mbega Imana ishimwe. Ndasomye hariya mu gice c'indwi ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 11 mu ntunge. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 11 soma umurongo wa 33. Yesu abonye ko arira n'abayuda bari kumwe nawe barira, agira ikigumbagumba mu mutima arawuhagarika, arababaza ati mwamutaye hehe? Bati mugenzi ngwino urabe. Yesu akora iki? Narondera yica n'iri jambo rivuga ngo Yesu akora iki? Shemyo y'umwami Yesu akora iki? Ngwino wicara mu Yesu ikoranya kugose kiyo ukwiye kwiha nujyana ukamusaba imbabazi kuko Yesu aravuga ngo ujomije tuzi imisusigaje sinakunze mugabo numvise mpema kumangorera n'icyo basinziriye nabwiwe ngo asubiramo n'ikintu icyuntu uri kugura n'ikindi nubonere ngo uzagusaba imbabazi ukabibona kubera iki nubonere hanyuma mwiyuzuze niba heza kwiyuzuza wowe urashobora kubwira utambuwe nawe usigara ntabyo nzi ariko ishobora intebe yanerejejo ngo nizo nabikubwire Yesu ntakora iki Yesu ariko arakora iki none arikanditswa n'iki anditswa n'ibyaha byabo abantu barakora ibyaha nanjye niyumvira amashuri yanyu ntayanzi uretse ko Imana yazizanye dutoza ishure 11 n'uwo twari kumwe twicaranye ngaho yabambajije bati mbere kuzinga amashuri agahe uretse ko mpemu yazanye amashuri 11 n'intazo nzi n'ukwandika naranditse kuva itariki 23 z'ukwezi kwa kane mwebwe muraroze mugaca mwiberaho murasambara mugaca mwiberaho impuzu z'imitwe y'abagore uri turacacura hari mukaza n'usenga wo kwimanakorera ngo nzocanisha niryo hasi cyane n'iryasoba Yesu ararira Mana yabwiye ngo ndakubwire mukuru wa Kristo cyo kubera ciza ni wihame kandi ni wihame uzoja mu ijuru ariko nutihana ihenora indiye kandi uzojayo tu ntabyo ndabwiye amashuri yanyu ntayanzi mwaravuga utunuka mutoze sinokubwira bwiro icyari cyesana
yarashoboye kandi kurondera agafaranga nimba hari abantu bari bazi guhinga agahera je nari ndabishobora kabisa ariko ubiriza leta n'ababiga muri ivyo w'amajana 354 yabirivye neza n'igitero nkunda cane kandi nawe gisubiramo kivuga ngo kandi ukwikunda kandi sinarenda bibereye washa umviriza neza icyo mpemu yadutumye kuvuga hano ikimana yatumye hano kuko igihe umuntu bamutumira ugasanga yatumiwe mugabo ataratumwe mugabo cyangwa yaratumwe kandi naratumwe kuko imana yabwiye ibyo bakubona yambwiye ngo mwihane kuko ubwami bw'imana burihere mwihane mwabagabo muri kurenya ibigo mwihane mwabagabo muri kurora ku matelefone ngo kazima ro hanze ntibizomenyekana ejo nababwiye ngo imana yambariye ngo igiye kubishyira ku karubanda nawe utabona umenyekana uzomenyekana bakozi b'imana bagenzanje babwiye kandi bagenzanje ntiyagira umuntu angana gucubahiro ngo ibyanya byomenyekana cyo kumara igikuri kumubwira ko bakazoja mu murimo hari umukristo yicaye ngaho kuko yakiriye agakiza yoca aja mu ijuru nawe ukaja muri gihenomu kuko base kwihana mana yabwiye ngo nize ndakubwire ibyaha muriko murakora ibyaha muriko mukora mwitwa bera ibyaha muriko mukora mwitwa abakozi ibyaha byo kutumvikana muriko mukora mwitwa soma Luka igice c'indwi cumi na rimwe Luka igice c'indwi n'ubu ndacari kurira ijambo rivuga ngo Yesu aranga arafise ibiko biramuriza Luka igice c'indwi umurongo w'icumi na rimwe dusome mu izina rya Yesu handitse ngo
hashize igihe gitoya aja mu gisagara citwa Nayini, abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara, hasohoka bajanye umuvyimba kuhamba, ariko yari kinege kandi nyene yari umupfakazi. Abantu benshi bari muri ico gisagara bari kumwe nawe. Mwami Yesu aramubwira, Umwami Yesu amubonye amutera iki? Aramubwira ati ntacugira gute? Yesu yamubwiye ngo ntacurira. Mugabo yabaje kumutera akagongwe. Urateye akagongwe, yewe muntu uri hano urateye akagongwe, ariko ngira ngo umuntu ari karira yumva avuga ati nyanza hanyagitsa, yumva avuga ati jabana hageze n'umwana bushe. Hari umuntu uhura ni Yesu kandi ariteguye kumuhanya n'uwamwemerewe. Bafasoni reka kwiba ngo mwiromagara umugabo byarase none reka namwire oya uhereye umunsi mugira gute mutiha nimumurekane n'ibyo byaha by'iwacu ugumbane nabyo n'akadiyana bizomujane mu mubiri mugabo uzoja mu ijuru. Ariko ikintu kiryoshe mwene data yanjye aravuga ngaha iniyo dusenga wabona gutyaza abantu bariko bigisha ikaya iwacu sinshobora kuza kwigisha mudamu nk'umutuzi kuko n'umukozi w'Imana kandi n'umukozi mwiza kuko kugira ngo bikunde ko mugu ubutumwa arajana agasenga kandi yagiye ahantu ariko arasengera naje ndaryoherwa muranezerwa nk'uyo shika uyu munsi ishitse kubera hari igihe umuntu agira intege nke z'umubiri umuntu aba yigishije kandi aba yagize urugendo ntasinzira sinziriza numva ariko aravuga ngo wakoze ko wamushikanye amahoro n'ubushimwe wibaza ngo ntibiryoshe mushinga ntafata umwanya wo gusengera madamu wawe kandi ni ukuja kumuyaga muri twa dukobwa ngo jewe arandiye kugira ngo nzobona aramvuye hejuru sha yo niuri bashinga ntabwo muri n'amahoro bashingana n'amahoro kw'amatwi yakirisha abagabo bose kwita amahoro cyane abagabo iho ni benshi mugabo bavuga bukebuke mugabo ndabikawe bituma bavuga bukebuke basi arakira ati mubira bwa amahoro arwaruye naza message nandike hari n'uwaraye hirya y'ejo nadasinziriye cyo sinababwiye none kandi aho bandikira yamubwira izo wakoreye mu gisagara Imana yarabibonye izo Imana yabambagiye bati ariko none Yesu ni mwiza ndakunda mpwemuye reka kubwira ni aranze Yesu ni sawa Imana ntabwo babasha Yesu ntakebwera kandi Yesu yabikanye arakwinga gufata abantu nk'abo bose akabita abarozi gufata abantu nk'abo bose akabita abasamba kandi ariko bararurego bari badashikana 10 bapfasoni mureke kwiba bashinga ndahereka gusesa ubwo butunzi bw'umuryango kandi ngomba mbanze ngira inama y'umuntu ajya amahera ko mutarayakoresha kujya kuyagarukana kuri siko
siko none barayakoresha yo kubishwe n'Imana, barayakoresha ibihumbi 22 yazo none ko yari yamuhaye n'ibingahe agashaka ko iyo biterwa n'ibisita neza reka twumviho kabisa ko mwebwe yatwa yakoze kubishwa babiri mugabo umuntu patara yakoresha ibyo mwaka yakoraga hari mane ona yo 22 n'igitenge cya madamu Kire agitenge cya madamu Kire ugavuga tugenda uramwandagaza ngo ntiyoka ntiyifata neza, none yifata neza utamufashe neza. Rega madamu amugurira amavuta meza hanyuma ariko batamuka nababandi bakagenda barabatego kuri mukana kabisa none guhaza bakavuga mukana kabisa hariya cyo umugore asanabi ukazobona wigisha umugore ukabona umugore asanabi umugabo wiwe uzoshimuraba neza ni waba yatumye abana ihagaze ko kuvuga umutumwa wa Yesu ashimwe umuntu twame muri haleluya natwe ngo tuzasanga tubona oya twemera ntibikunda turagomba gushengera umwami tuzoricana mu ijuru kandi dushitse imbere ya Kristo akavuga ngo babandi nagoreka ku musaraba muze twihane bashigana mwihane reka ubwo message bw'ubutureka mw'abakobwa reka kwiyonona erega ni uri kuriyonona erega murabona kugira abakobwa hari umuntu wa mbere agira ingwara y'umukobwa none n'ingwara yagera gushora ko mutazoba muri kumubana kugurira isabuni idazonuka kuko umugabo waheza kugukorera iba azoca aja kurondera n'ubundi kubera ko utazoba ucisiga neza ngo rufatire azoca aja kurondera ucisiga ndagenda kubwira inkuru nimureke nimwihane kuko Imana yabwiye ngo neza tuzubire tubinginge na nijoro Imana yasuye kubwira ngo subire tubinginge mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru burihe mwihane kandi muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe umukanya kaza turegera ubuhindi nagera gutangariza itangazo ntuje gukora kuko umunsi wokora ko ntuje gukora urabanza ubitunganye neza. Nasubiye kugaruka ku muntu sindamuzi sindabaze mama Imana ishimwe ko Imana yagena amazina yanyu mu kirimo Yesu yarakoze bw'amashusho yo ndayazi yanyimye amazina yabo bw'amashusho yabo ndayazi bashinga bavashe baba ni muri mu bacamanza n'umukiza no gutanga baba ni twita abahuruzi kiriza gusa kiriza kose nta ngorane bijya cyo kiriza nta kibazo biteye n'amahoro rakoze Mungu ana mahoro iwani muhira we apana hali ya kunoze tukazi uriko rakora wiziwe ko n'abene gihugu n'amahoro hadi apiri muri abana mu cyaro n'amahoro abo bandi katerera w'igihugu cy'abanzi ahaje iwani no kwisimba bari muri kamere none ko rero yabaki n'amahoro abo bandi n'amahoro nimutazirihana Kristo Yesu agaruje kandi ngiye uzoja mu ijuru reka guteranya abana bakobwa bafashe nagarutse ijambo ry'Imana zirinda kuja kwasoma hariya muri Bibiliya handitse ngo ntiyaza hari ubuhindura agashatsi ko ku mutwe ngo kere canke kabire gute none ninde yagutumye kuja kugura fondoti ninde yabatumye kuja gusiga imishatsi wewe ijambo rivuga ngo fo cyumbaririza ngo fo endote Jesi nzi kuvuga igifaransa kuko ntacyo nizi mugabo naho nzi igifaransa ijambo
webuyera we barimo. Ndashima Imana uyu mutama wacu abizi cyera batije ubwo webuyera n'unyagice cyo abandi bizi igice cyose n'izi gice kuko igice cyitse umusungu shitse ngiye kubatizwa umupastori yambatije sindamwibagiye ikibazo yabajije n'iki yambatije kuratse Imana mbere wayiboneka n'umunsi n'ibanga uwihanye byawe imubiretse none wayihanye mbere ko batisenga nasenze hafi y'isaha yose kuko yera yaciye aza muri jewe numva angwereje ndasenga ntangura gusenga ishengero ntarabona ntangura gusenga abakozi ntarabona baciba nta n'ikindi kibazo bambajije baciye bambwira ngo muramwendere batere gucera reka mpebwira inyuma hari igihe nikakaza nkumviriza kuko wambwema nacari muri kintu kemwe wumva icyo kintu cyitwa fowe cyumva neza hariya mu gihugu hariho n'ibintu dushaka gukoresha kuyagutinira feki kwe ni feki kwe. Bibiliya ni ijambo ry'Imana ngo nihaze hagira ubuhindu agashatsi kiwe ngo keza nkagiye gute abandi bagasiga mu maso ngo bakurenza Imana itakuha reka gusa n'Imana bwira mugenza uteurasa n'Imana bwira mugenzi wawe uteurasa n'Imana uhindukira umubwira uteurasa n'Imana Mana ya Aburahamu niyo Mana yawe bwira mugenza uteurasa n'Imana bwira mugenza uteurasa n'Imana hindukira umubwira uteurasa n'Imana Imana y'Aburahamu niyo Mana yawe reka kwibona mwemwe acagenda kandi nabo basa n'Imana. Abantu biba abantu mukiba n'Imana abantu murakorera amayamka yose ntimutange n'ibitira 10 cyangwa ry'Imana rivuga ngo mumvumwe kuragize kuko mwamvunze abantu bashaka kubaza ngo twakugonze iki bakamashika n'ibitira 10 wowe urayafata ugacuyakera yose umenye ko Imana itavyibagiye. Dahejeje hasigaye wa mukozi n'abakozi b'Imana n'amahoro bakozi b'Imana isawa kuko mbewe muyagumya ngobera munaramukiye reka kwirukana abana banyu kuko barashobora kuba mwabirukanye ntavyonzi ko Imana yakuye imizina ntaco abo bana wirukanye mukozi w'Imana abo bana wirukanye kuko n'abakozi b'Imana ikizira kiroresha mishengero kisinyoresha mishengero n'abakozi b'iki abajena sinzi kumujena sinzi kumujyakoni sinzi gikoro ufise gusicoza Imana yanyereje kuva mu kwezi kwa 2 tariki 17 yanyereje kwa abakozi b'Imana nagumanye ikibazo cyari ikintu kintangaza ndatangaza n'umubiri w'umukozi w'Imana mugabo bw'ibwo bagogana mu rubuga hato nje bababwire mugabo n'ibitangaje uzojya kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane ukwezi amezi abiri ubure n'umunsi wo gusenga acogoganye kandi uzogufata babarotse n'ishawa numvise agakuru k'undi muntu umwe kandi si nawe ko mu kumoso bariko bamubwira bati rero
kirazira gutanga umurozi mukunga na nyagitinda kinzi runi okina mahero barase mu gice hanyuma rero umurozi mukungira za kumutanga hanyuma rero bagakorana mugabo akamatanga gushika umurozi mukuru hamaranye n'umuhungu biramwanka yibagira umwanya acaza ubwa mbere atanga kwibaza ati none jewe ngaha ndakira gute kuko icagezwe kuri bo cari kimwe hari tubiye batanga umurozi mukuru kwamuca kandi ari wabici bagende bamusezeye bati wewe basi ngo asange niwatanguye gushikana byabiteye tutarashika ariyumvira ati jewe ngaha ndapfuye ndapfanye ubuto bwanje n'umukobwa nareheje ntabutwaye karaba hiyumviriye imana imubwenge bati sawa ndabitoye acavuga hejuru muri nyagiti acagumayo umurozi mukuru araza arashika uvuye hariya akaza agashika yivuga ati jewe n'umurozi avuye ibuhera ntaje n'umurozi avuye hariya ari buruye ntaje n'umurozi avuye hariya bose baratonda barahera bagiye gushobora wabo uri baramubura bamubuze ariyumvira ati none habone hava gute aca watagwarutse ariyo ararunyiganza acatsibuka ati naje n'umurozi avuye mw'ijuru abatibukiyemo uwaragutya ngo yiruke uwaragutu yiruka ukuvuga umwe wese yiruka yabona kuko mumvise atibutse umurozi avuye inshuro nyinshi n'ubu abanyarwara nari mfise igisata kuko nagifise kuko Pawulo nawe nyene yarakigendanye atinda araja mw'ijuru kuko yasenga Imana ikamubwira ngo umuntu bwaje baguhangisha ubu nageze ahantu niyakira n'amadamu barabizi sindima kuko mbaze ikintu birabihiza ico maze gusisengero ndatubaka kuko ndatamura bukebuke aca nabura kubabwira ntabukora ibiki ntabumukore ibi mutabikoze sinemere aho ibyo ntabura nta kindi ikintu mpemu yagumye ngorerako mw'abantu nimwihane wa muntu uriko uracacura imitabane y'abagore ibitega n'abantu mwatse Imana yarabibonye ivyo wakoze winyegeje Imana yaragize gute baheza abantu nibo baheza Imana natume kukubwira ngo Yesu ikarabira kandi nta kindi kimuriza nuko ibyaha babikoze hari ukabiguma umuntu agasambana agaca kumaza kwegera uruhimbi umuntu akiba abantu akiba n'Imana agaca kwegera uruhimbi ugaca ukora ngo sinamusuvye none ayo mahera uyatangira iki kubera yuko yashobora kwa Manani kubera iki igomba ko wita umugore n'abana iwabize none Yesu abahezanye niho muri aciye mu njana Yesu arakora iki ariko hariho yashitse ahindi na yindi ahuye n'umupfakazi yamuteye akagongwe Yesu yagize akagongwe umviriza neza Yesu yagize akagongwe icyo akeneye ni kimwe nuko bamwegera n'amajambo y'Imana yabwiye abahamvi bati sigaho nimureke acara kubw'ijambo bati wabupfakazi reka kugira gute reka kurira umviriza neza nawe ntubabare umwanya w'imbabazi uracahari kandi igihe n'iki ndahejeje Yesu nabahezagiye wumva izina ryawe riranditse mu ijuru rikaba ritanditse turaguhaye ikaze mu izina rya Yesu ugaruke woba wararifutishije woba warakoze ibintu bituma izina ryawe rifudika birashoboka
izina ryawe ryoba ryarafuditse mu ijuru, ngwino ryandikishe kuko haracariho imbabazi n'amajambo y'Imana bayumvise mukayakira Yesu n'abamugisha. Ngwino kwa Yesu. Isi icyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Ku bari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abaheza. Ijwi tusemerera.